Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakozi bahembwe kwikena mu mpande zina z'isi ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru yacu turabwira amakuru y'intambara iri kurabuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya ndetse muri aya makuru turabwira avugwa ku mugabane wa Buraya. Muri aya makuru nyene turabwira avugwa muri Amerika, turabwira n'avugwa muri Korea ndetse turabwira n'avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze tubiza kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru yacu. Amakuru yacu rero nkuko mwavyumvise tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirabuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Tukaba tugeze mu kwezi kw'indwi hagati na hagati neza mu kwezi kw'indwi intambara ihuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya itanguye muco Urusiya habwise special operation ikaba rero intambara ngo bwe gukingira igihugu c'Urusiya gukingira imbibe z'Urusiya hazazigamiwe n'ibigwanisho vyeko birazamwa mu gihugu ca Ukraine n'igisirikare cana ndetse na Amerika n'abafashanya abikorwa ba Amerika bariko barafashisha ibigwanisho igihugu ca Ukraine maze Urusiya rebona ko umutekano wabwo warubangamiwe hariho Urusiya bwahize gutanguza ico habwise special operation. Special operation bikaba imaze amezi 6 n'igice yose iri kwirabaha ku butaka bwa Ukraine. Rero hamutibuke ko ibitari bike biramaze kononekara ku butaka bwa Ukraine, abantu benshi sinzi baramaze gutakaza izabo, abandi sinzi baramaze kwasiga ubuzima ndetse n'abasirikare sinzi baramaze gupfira mu ntambara yaba ku mpande zose ndetse ku ruhande rw'Urusiya no ku ruhande rwa Ukraine. Ariko rero bivugwa ko ku ruhande rwa Ukraine ariko rumaze gutakaza abasirikare benshi cyane gose bwanije n'Uburusiya, nubwo ibitigiri by'abasirikare ku mpande zose bitaramenyekana. Ariko rero bimenyeshwa ko intambara nibura ku mpande zose imaze kugwa mu basirikare bashika hafi ku bihumbi 120 ku mpande zose bateranije hamaze kugwa muri rugamba rumaze amezi yonyene 6 n'imisi ishika 15 runo rugamba harutangwe. Turabandanya rero n'amakuru yacu tugiye kubabwira muri kano kanya rero uko vyifashe ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Ukraine, aho rero hariko harabera imigwano ikomeye muri kano kanya. Mutifashe gute rero ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Ukraine. Mu gihugu ca Ukraine rero intambara ziriko zirabera mu burengerazuba bw'akarere ka Donbas region. Rero tubibutse ko rero akarere ka Donbas region ubu kagizwe n'intara zine zikuru. Izi ntara rero zine zigize kano karere ka Donbas region, ya ntara ya mbere n'intara ya Crimea. Intara ya Crimea rero nayo akaba igihugu c'Uburusiya carigaruriye kuva mu 2004, aho igihugu c'Uburusiya gifatikanijwe n'abari bagumutse ku butegetsi bwa Ukraine bafashe ino ntara bayigira bayishira ku Burusiya. Iyindi ntara rero higize kano karere niniya ni intara ya Mariupol. Muzi intara ya Mariupol na nyene ku Burusiya bwayifashe mu ntango y'imigwano ya special operation iri kwirabera mu gihugu butaka bwa Ukraine, aho rero iboneka ko intara ya Mariupol igihugu c'Uburusiya kizacarize nayo nyene ko kigiye kwigira intara yacu ndetse mu gutangura kubaka igihugu c'Urusiya kirubaka ino ntara ya Mariupol ndetse ku rugero ruboneka ko rushimishije, aho riko amazu meza. Tubise ko kino gisagara ca Mariupol casambuwe n'amaharokete menshi cyane gose Urusiya igihe hariko harabera imigwano ikomeye, igihe abasirikare ba Ukraine bari mu kigega ca nuclear power plant muri kino gisagara bari barase kuva hakabera imigwano ikomeye cyane gose ko kurayo, maze kino gisagara kiboneka kirasambugwa cyane gose bikomeye. Rero Uburusiya buriko burubaka kino gisagara. Izi ntara zibiri rero ziheruka ndetse kwivana kuri Ukraine vuba zigize kano karere ka Donbas region ni intara ya Luhansk ndetse na Donetsk Republican. Izi ntara zose zine hakaba arizo zigize akarere ka Donbas region muri rusange. Twongeye ko n'akarere ka Kherson nako nyene kari kuri runo ruhande rw'akarere ka Donbas region. Rero turabwira aho imigwano iri kwirabera mu kanya. Rero imigwano irikomeye cyane gose iri kwirabera muri kano karere ka nyuma yo kuburengera azuba bwa kano karere ka Donbas region. Hano nyene tuvuze muri ka Kherson niho rero kariko harabera imigwano ikomeye, aho rero igisirikare ca Ukraine kimenyesha ko ngo kimaze gufata ngo igice kinini ya kano karere ka Kherson. Ariko rero Uburusiya bukaba buhakana bino bivugwa n'ingabo za Ukraine, ndetse rero bikaba bivugwa ko ngo Uburusiya ariko bwatangaje ko amatora ya kamarampaka canke amatora y'ibwirwa shingiro ya kano karere ka Kherson yagomba kuba kugira ngo kano karere nako nyene kishire ku gihugu c'Uburusiya ngo yaba yarahagarara. Ariko bikavugwa ko yoba yahagaze kubera imirwano ikomeye cyane gose ingabo za Ukraine n'ingabo z'Uburusiya iri kurahabera. Tubise ko hamaze indwi zibiri zose ariko harabera imirwano ikomeye nkuko twagiye tubabwira. Imirwano rero aho abasirikare benshi cyane gose ba Ukraine bahasuka muri kano karere kugira ngo babuze uko igisirikare c'Uburusiya cyo kwambuka. Tubibutse ko twagiye tubabwira ko Uburusiya kugira butere utundi duce
two hakurya bugomba kwambuka buciye muri kano karere ka Kisone nk'akarorero nko ku kivuko co hakurya ya kano karere ka Donbas region ikivuko ca Odessa kugira ngo Uburusiya watere ugomba guca muri kano karere ka Kisone ndetse n'igisagara ca Kharkiv naco nyene kikaba kitari kure cyane gose ya kano karere ka Kisone aho hose rero Uburusiya bukaba bwagiye buhakoresha kano karere ka Kisone mu gutera bino bindi bisagara ahandi rero kundi ruhande ariko harabera intambara ikomeye cyane gose na hari ikiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant aho ne kare kano kiga gishobora umwanya guteza ibyago bikomeye cyane gose muri ndetse n'isi muri rusange kubera umara bwinshi cyane gose bwa nuclear wise muri kino kiga tubitse ko abashakashatsi ba ONU habajejwe abahinga ba nuclear atomic agency ba UN bagendeye kino kiga mu misi heze ca Zaporizhzhia nuclear power plant aho rero ivyo bamenyesheje ko kino kiga amategeko mpuzamakungu agenga ibigega vya nuclear power plant amaze kuba yararenzwe ko bivugwa ko ngo ndetse ngo ibice bimwe byari bikingiye kino kiga ngo vyasambuwe n'amamisire yatewe n'igihugu ca Ukraine aho rero kino kigo bano bahinga ba nuclear agency ba ONU bamenyesheje ko Ukraine yarenze ku masezerano mpuzamakungu mu gutera amamisire muri kano karere rero bishobora kuzanira ibyago isi muri rusange ndetse bikazanira n'ibyago igihugu ca Ukraine ndetse n'ibihugu by'Uburayi bihegereye mu gihe buno mara bwosambuka igihugu rero cy'Uburusiya naco nyene kikaba ariko naco nyene cyaragirijwe ko naco nyene cyarenze amategeko mpuzamakungu mu kuba carazanye abasirikare muri kino kiga gisanzwe kirimo umara bwinshi cyane gose bwa nuclear hinga babone babigisha ko kino kiga cyari kurekwa yaba uruhande rw'Uburusiya canke uruhande rwa Ukraine mu ntawari kwitwaza kugira ngo ahagire intambara ariko tubutse rero ko Uburusiya bwagifashe kino kiga nk'ikigwanisho gikuru buriko burakoresha muri kino gihe cyane ko Uburayi busanzwe bukeneye umuriro uva muri kano karere turabandanya n'amakuru yacu tukivuga nyene ivya kino kigega c'umuriro ca Zaporizhzhia nuclear power plant Uburusiya bwongeye kandi guca urundi muhora w'umuriro wava kuri kino kigo ca Zaporizhzhia nuclear power plant umuriro ukaba wagenda mu Burayi mu gihe iminsi ibiri yonyene Perezida Zelensky wa Ukraine yiyemereye ibihugu vya Buraya gutangura kubiha umuriro inyuma yaho Uburusiya bwankiye gutangira umuriro ku bihugu bimwe Uburusiya bwari busanzwe buha umuriro maze Zelensky rero yemerera ibihugu vya Buraya kubiha umuriro maze rero umuriro umwe ukaba wavuye kuri kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant bibutse ko kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant arico kiga kinini cyane gose ca nuclear power plant mu Burayi bwose muri rusangi akaba rero ca gitanga umuriro mwinshi cyane gose ugera ku megawate ashika ku 2,500 akaba ari umuriro mwinshi cyane gose rero ibihugu bya Buraya bikaba byari byiteze ko byofashe umuriro uva hano ariko rero Uburusiya boneka ko yari bugenzura kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant ko butashobora gutanga umuriro ku bihugu bya Buraya turabandanya n'amakuru yacu tukinyene rero muri bino intambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze konona byinshi cyane gose ndetse ikaba imaze kononekara kubw'intambara imaze gutandukira imipaka ya Ukraine n'Uburusiya rero ibihugu cyane cyane byegereye ahari urugamba na cyane cyane iyo bavuga ngo inzu y'umubanyi iyihiye ube urakingira iwawe rero ibihugu bya Buraya biriko birahura n'ibyago bikomeye cyane gose kubera intambara iriko irahuza Ukraine n'Uburusiya rero ibihugu bya Buraya muri kino gihe biriko biragwa mu bibazo bitegeze byitega ko byogwa mu hari bashakashatsi ndetse n'abahinga mu bya politiki bavuga ko Uburayi bwakinye ikarata nabi mu kuba bwarihuse gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya na cyane cyane ibihano bijanye no gusubira gushorera ibintu mu gihugu cy'Uburusiya ndetse no kugurira ibintu mu gihugu cy'Uburusiya kuko na cyane amasosiyete menshi cyane gose y'Uburayi yakorera mu gihugu cy'Uburusiya yarahomvye amahera menshi cyane gose amamiliyardi n'amamiliyardi y'amayero ayo masosiyete yategetswe burundu n'ibihugu bya Buraya guhita yugara asubira iwabo maze rero Uburusiya bwobwo buhita burisuganya bwubaka ayandi masosiyete akora
nk'ibijanye n'ivyo amasosiyete yakora y'Uburayi. Ikindi rero Uburayi bivugwa ko bwihenze cane gose nuko Uburayi bwarafatiye ibihano buza Uburusiya kugurira ibikoresho by'ibanze Uburusiya bwakura mu Burayi, maze rero Uburusiya bugahita nabwo butangura kwibakira ivyo bikoresho. Rero biboneka rero ko Uburayi muri rusange ariko bikorahomba. Ikindi gikomeye cane gose Uburayi bikorahomba nuko Uburayi rero ubu butakigura ibitoro biva mu butakironka ibitoro biva mu Burusiya, kandi ibitoro biva mu Burusiya byari bizimbutse cane gose ugereranije n'ibindi byose aho bikura hose, kuko ibindi byose aho bikura ushize ko transport babizana ko bisha bishika mu Burayi bizimvye. Rero bikaba ari byo byatumye ibitoro mu bihugu bya Burayi bikena cane gose ku rugero rutigeze ruboneka. Ikindi rero cakenye cane gose mu bihugu bya Burayi ni gaze. Gaze rero ikibazo ca gaze cabaye akanani abahinga ndetse n'umuriro. Ubuhoho rero Uburusiya bwahagaritse gaze yose yagenda mu bihugu bya Burayi. Iyi gaze yaca kuri Nord Stream 1 igaca mu Bujerumani igahita ibandanya no mu bindi bihugu bya Burayi. Uburusiya rero bukaba bumaze indwi yose wihagaritse, ndetse rero bukaba bwari bamenyesheje ko bwari kwirekura nyuma y'imisi 3, ariko rero Uburusiya boho Kremlin yatangaje ko itagiye kurekura iyi gaze ngo ibihugu bya Burayi bidakuriyeho ibihano byashiriyeho igihugu c'Uburusiya. Uburusiya ntibuzosubira gutanga iyi gaze. Rero bikaba ari ibyago bikomeye, ndetse rero imyerekano myinshi ikaba yatanguye mu bihugu bya Burayi, abanyagihugu babutabona akazoza k'ibihugu bya Burayi, ndetse ibihugu bya Burayi butunze buriko burakuruka ku rugero rukomeye cyane gose. Akarorero ni franga ry'amaeuro rimaze guta agaciro ku rugero runini cyane gose rutigeze ruboneka mu myaka ishika 50, aho ubu iyero risigaye riri munsi y'amadolari, kandi rero ritigeze riba munsi y'amadolari, ndetse ibihugu bimwe bimwe ubu n'amayero bakaba batari kubashaka no kuyakira kubera aguma akoroka buri munsi kubera iduga ry'ibiciro, kubera ukubura umuriro ndetse n'ibitoro na gaze by'Uburayi. Ibi navyo rero Uburayi bukaba burikora kuzindi nzira ariko zigoye cyane gose zituma Uburayi bukoresha amafaranga menshi cyane gose, bigatuma amafaranga yabwo atagaciro. Turabwira inzira zindi Uburayi buriko burikora ko inyuma yuko Uburusiya bumenyesheje ko butagiye gutanga gaze ndetse n'ibitoro ku bihugu bya Buraya. Uburayi rero ibihugu bimwe bimwe byaciye zikora ku gihugu ca Amerika. Igihugu ca Amerika badandaza abagwizatunga ba Amerika nibo bariko barazana gaze iva muri Amerika ndetse n'ibitoro biva muri Amerika, ariko rero ibi bigashika mu Burayi bizimvye cyane gose nk'incuro hafi 5 ugereranije na gaze y'Uburusiya, kubera yo iba hafi. Rero aba badandaza bakora muri Amerika bashashira ko ama transport ayishikana muri bino bihugu bya Burayi, nayo nyene rero igashikaho ari nke cyane gose, kuko na Amerika nayo muri kino gihe idafise nyinshi cyane gose. Rero bariko basa n'abagabaniriza ko rero ibihugu bya Burayi rero bizaha byagiye inama nk'ibihugu by'Ubufaransa n'Ubujerumani. Igihugu cy'Ubufaransa cemeje ko gifise gaze ikwiye gishobora gusabikanya n'igihugu cy'Ubujerumani, maze igihugu cy'Ubujerumani kigasabwa naco guca kwikigabaniriza umuriro. Aho rero ngo kugira ngo barabe uko bo bigenza bo barabayeho muri kino gihe c'ubukanye bukomeye cyane gose, ubukonje bukomeye cyane gose mu gihe ca Burayi. Aho rero bivuga ko abanyagihugu batazi ingene bagiye kubaho, nk'akaroni nk'abakora mu bare ndetse no mu maresitora, aho bamenyesha ko abenshi bamenyesheje ko bagiye kugara kubera badashobora kuronka umuriro ushobora gushuhisha amaresitora yabo ndetse n'ubare bwabo, kugira ngo bakomeze bakira abakiriye mu gihe c'imbeho ikaze cyane gose. Aho rero bahora bahita bashusha amazu y'imyidagaduro maze agashobora cyane gose. Rero ubu bakavuga ko no badandaza bo mu Burayi bavuga ko badashobora kuronka umuriro kubera umuriro uzimvye cyane gose na gaze zimvye cyane gose yo gushusha ano mazu y'imyidagaduro. Aho bavuga ko nta kindi bagiye gukora atari uguhita habugara muri kino gihe cya winter. Ibi rero byose bigatuma ubutunzi bw'Uburayi busubiye inyuma. Aho rero biboneka ko Uburusiya by'ukuri bugiye guhasha buriko burahasha ubutunzi bwa Buraya. Rero ubutunzi bwa Buraya burageramiwe cyane gose. Ni ikiganiro kirekire wokora wo Jacob byose ntiyo biheza amare, ariko turaca ku mayange ibiriko biraba mu Burayi kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Haboneka rero ko byo kuri ibihugu bya Buraya byakinye ikarata mbi cyane gose kuba byarihuse gufatira ibihano ibihugu bya Buraya zishinze Amerika yo ikaba iri kure cyane gose atabyago nk'ibi. Ahubwo Amerika rero iriko irungukira bitangaje muri ntambara iri kwirahuza igihugu cya Ukraine n'Uburusiya. Nubwo mwumva ko Amerika imaze gutanga amafaranga menshi cyane gose, imaze gutanga miliyaridi zishika kuri 11 z'amadolari y'Abanyamerika mu gufasha no ntambara ya Ukraine, ariko rero Amerika iriko irunguka yo ntabwo iri kwirahomba kubw'intambara ya Ukraine. Nico gituma
gituma rero abagwizatunga bakomeye cyane gusa abanyamerika cyane cyane abakora mu masosiyete adandaza ibigwanisho bobo bifuza ko intambara yibandanya. Tubandanya n'amakuru yacu mu kanya. Iyi nkuru y'Uburayi ndetse n'intambara Amerika turayigaruka ko n'intambara nako Ukraine turayigaruka ko rimwe na rimwe twabwira uko byifashe. Reka tubandanye n'amakuru ari ku rutonde twabateguriye. Amakuru yacu rero yandi reka dusimbire kandi mu gihugu cy'Uburusiya. Uno munsi rero Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya akaba yishikiye ahariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare yitiriwe Vostok 2022. Imyimenyerezo ya gisirikare ikaba yahuje hafi ibihugu 13 byose byitabiriye imyimenyerezo ya gisirikare. Nk'uko twabwiye igitangura imyimenyerezo ya gisirikare iriko iragera ku musozo. Uno munsi rero habaye ibyo gutera abamisire menshi ndetse no kurasa yaba n'indege zarashe indege nyinshi cyane gose zari muri imyimenyerezo ndetse n'abasirikare benshi. Abasirikare biboneka ko bari muri na myimenyerezo bashika hafi ibihumbi 150. Mwumva ko n'abasirikare benshi cyane gose, aho rero bari mu burengerazuba bw'Uburayi bakora imyimenyerezo ya gisirikare. Rero Perezida Vladimir Putin akaba yari yahishikiye n'umushikiranganji w'umutekano w'igihugu cy'Uburusiya General Shoigu, nawe akaba yari kumwe na Perezida Vladimir Putin n'abandi ba generale b'amadiviziyo atandukanye b'igihugu cy'Uburusiya. Rero aho bagenzuye ingabo zari mu myimenyerezo ya gisirikare. Tubibutse ko igisirikare cy'Uburusiya muri imyimenyerezo ya gisirikare cyo gifise mu basirikare benshi. Igihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi kaba ari igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu kigira gatatu natwe kikaba ari igihugu cy'Ubuhindi. Ibindi bihugu nka za Argentina na za Algeria ndetse na za Kazakhstan na za Belarus n'izindi nazo nabyo nyene birafise abasirikare batari bake bariko barakora imyimenyerezo ya gisirikare yitiriwe Vostok 2022 iriko ibera mu gihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya cyerekana ko nubwo kigifise ubushobozi bwa gisirikare nubwo kiriko kirakora intambara mu gihugu cya Ukraine. Turabandanya n'amakuru yacu. Mu Kirundi barayamaze bati rero ngo umwansi w'umukunzi wawe n'umwansi wawe. Uburusiya rero n'igihugu cya Korea ya Ruguru biboneka ko basangiye umwansi umwe, rero bice bituma bashaka kuba abakunzi mfamfe bakadasohoka. Rero nk'uko bikomenyeshwa n'ubutasi bw'igihugu cya Amerika CIA, bakaba bamaze kumenyesha ko igihugu cy'Uburusiya kiriko kirategura kugura amamisire yo mu bwoko bwa rocket artillery mu gihugu cya Korea ya Ruguru. Tubutse ko rero ibi biciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu y'ibihano byafatiwe igihugu cya Korea ya Ruguru, aho igihugu cya Korea ya Ruguru kitemerewe kugurisha ibigwanisho ku gihugu na kimwe cyo ku isi. Ariko rero igihugu cy'Uburusiya na cyane ko cyafatiwe ibihano byinshi cyane gose. Ubu aya mategeko nubwo kiri muri komite ijejwe umutekano w'akanama gakuru ka ONU, igihugu cy'Uburusiya ubu kirashobora gukora icyo gishatse cyose kubera ibihano cyashyiriweho. Kirashobora kurenga ku mategeko yose mpuzamakungu. Rero igihugu cy'Uburusiya cyo kigiye kugura amarokete menshi cyane gose mu gihugu cya Korea ya Ruguru, aho rero ndetse iboneka ko ubu igihugu cy'Uburusiya kiriko kirakomeza umubano neza n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Rero kiyobowe na Kim Jong-un rero yoba muri iyi ndwi yaravuganye kuri telefone na mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin. Bumvikana rero ibyo ko Uburusiya bushobora guhanahana ibigwanisho n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ndetse rero aba bantu aba spy canke abakora iperereza abasiye bakaba bamenyesha ko ngo Uburusiya bwo bushaka gufasha igihugu cya Korea ya Ruguru mu gushika ku ndoto yacu yo gutunga ibigwanisho vya nucleaire. Aho rero abashakashatsi abano bahinga bemeza ko by'ukuri ngo nubwo igihugu cya Korea ya Ruguru cyemeza ko gifise amabombe ya nucleaire, ngo by'ukuri ngo kikaba kitizeye gifise ko ashobora gukora. Rero ngo Uburusiya rero ngo bwoba ngo ufise umugambi yo kurungika abahinga bo muri bafise buno bumenyi bwo gukora amamisire nucleaire gufasha igihugu cya Korea ya Ruguru. Igihugu cya Korea ya Ruguru naco kigaha burende ndetse n'amarokete igihugu cy'Uburusiya, cyane ko igihugu cya Korea ya Ruguru gisanzwe gifise burende menshi cyane gose ndetse n'amarokete gisanzwe gifise menshi, uko mwagiye muyabona mu mahiganwa atandukanye y'imyimenyerezo ya gisirikare muri Korea ya Ruguru. Igihugu cya Korea ya Ruguru gisanzwe kizwi kugira amarokete ndetse n'amarokete manini cyane gose ndetse n'amarokete y'ama ICBM yandi yambuka imipaka. Rero
ngo Uburusiya ubwo buyashaka kugira ngo bwongereze inguvu abasirikare bariko baragwana mu gihugu ca Ukraine. Ibi rero abarabira hirya no hino n'ibindi bikaba mu bishobora gutuma rero intambara ikomera cyane gose, na cyane cyane ko Amerika izohita bibabaza Amerika cyane gose ku rugero rukomeye kuba Amerika Uburusiya bushobora gufasha Korea ya ruguru kugira ngo ishikire uronke bino bigwanisho vy'ubumara, na cyane cyane ko Korea ya ruguru umwasi wayo wa mbere hari igihugu ca Amerika. Korea ya ruguru bivuga ko ishobora igihe yoronka amabombe ya nucleaire ishobora kuyatera mu gihugu ca Amerika, na cyane cyane ko imaze kudevelopa amasysteme ashobora gutera misile zikagera mu gihugu ca Amerika. Ikindi rero bano agenti ba CIA canke abakozi b'iperereza b'Amerika batinya nuko igihugu ca Korea ya ruguru coronka amabombe amamisile yo mu bwoko bwa Harvard Gun yasanzwe akorerwa mu gihugu c'Uburusiya, akaba nyaruka cyane gose ndetse akaba atani igikoresho na kimwe gishobora kuyahagarika cyane missile system kuko hariho hose rero akaba ari byo bariko batinya ko Uburusiya bushobora gufashanya na kino gihugu, na cyane cyane ko kino gihugu gisanzwe naco nyene kitoroshe mu by'intambara. Rero mu gihe cyo fashanya n'Uburusiya ko Uburusiya ibintu bishobora gufata iyindi nzira, akaba ibyo rero bariko baratinya. Amasezerano rero kama yamaze gusinywa ko gutegwa ku mukono n'aba ambasaderi ba bino bihugu byose biri yo kuhanahana bino bigwanisho kuri zino mpande zibiri. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero hakurikira reka duce dusimbira nyene mu gihugu ca Amerika. Igihugu ca Amerika rero ariko kirarungika indege z'intambara mu gihugu ca Poland, izindi ndege z'intambara. Tubitse ko igihugu ca Amerika muri gisanzwe gifise indege z'intambara ziri muri igihugu ca Poland. Igihugu ca Poland kikaba gihana neza urubibe n'igihugu ca Ukraine gisanzwe ko kirabera mu intambara, kikaba gihana urubibe kandi n'igihugu ca Belarus. Igihugu ca Belarus naco gisanzwe gishigikiye Uburusiya cane gose. Rero biboneka rero ko Amerika ishaka gutegera hano hamwe intambara zo kwaduka ziguye mu Burayi. Rero igihugu ca Amerika carungitse izindi ndege nyinshi cyane gose za F-22 fighter mu gihugu ca Poland, aho bivuga ko indege zishika 20 zose zarungitswe muri kino gihugu, zisangayo izindi ndege za gisirikare zarungitswe ndetse n'abasirikare bashika ku bihumbi hafi 5 bose bari muri kino gihugu ca Poland, ndetse bakaba bano basirikare hanini bafasha no kwigisha abasirikare ba Ukraine bariko baragwana ku rugamba ku ruhande rwa Ukraine, bazabagenda muri kino gihugu ca Poland bagahabwa n'imenyetso ya gisirikare, maze rero bagahita baja kugwana. Tukiri rero muri ana makuru nyene y'ibijanye nuko Uburayi ndetse na Amerika na NATO muri rusange bariko bitegurira intambara y'igihe yorengana imipaka. Igihugu c'Ubujerumani naco nyene rero carungitse amaburende ashika 48, amaburende akomeye cyane gose rero yo mu bwoko bwa Wizard. Hakaba kino gihugu naco c'Ubujerumani carungitse muri Lithuania. Lithuania nayo nyene ikaba ihano bibe n'igihugu c'Uburusiya, ndetse nayo nyene ikaba iri mu muryango wa NATO. Rero bino byose ngo kwabikoze kugira ngo babe baritegura ngo ko barabona ko bafise amakenga cyane gose ko intambara ishobora gurenga imipaka ya Ukraine. Muko intambara ibandanya ikomera, iboneka ko ishobora kurenga imipaka ya Ukraine. Bakaba biteguye barungitse n'amaburende 48, barungika n'abasirikare 100 barungitswe n'Ubujerumani. Rero iyi batari yose yarungitswe muri kino gihugu ca Lithuania, ndetse Ubujerumani bukaba bwamenyesheje ko bugiye no kurungika abandi basirikare bazosanga iyo bano basirikare 100 batwaye aya maburende ashika kuri 48 yagiye inka yatanzwe ku gisirikare ca NATO kugira ngo abe aracungera umutekano wa bino bihugu bisanzwe biri mu muryango wa NATO. Tubutse ko ibihugu Finland na Sweden nazo mu myimenyerezo ya gisirikare iriko irabera muri kino gihugu ca Lithuania nazo nyene biriko birakurikirana. Tubutse ko bihejejwe biheruka kwemezwa vuba kwinjira muri uno muryango, aho rero Uburusiya bwari bwamenyesheje ko buzohita bwegereza misile yabwo atera misile yabwo yambuka imbibe ku mbibe za bino bihugu bisanzwe byegeranye cyane gose n'Uburusiya, kandi Uburusiya rero kaboneka ko bwamaze kwegereza misile kuri bino hafi ya bino bihugu. Rero ibi navyo bigatera ubwo umuryango wa NATO, arivyo bituma umuryango wa NATO muri ko uregereza nawo n'ibigwanisho bikomeye muri kano karere kugira ngo igihe intambara zorengana zikajabuka muri kano karere bwohita igihugu nako bino bihugu biri muri NATO byohita byitabara.
ayandi makuru yacu rero reka dusubire muri Ukraine dusubire ku ijambo rirerire mu kiganiro no munsi Perezida Zelensky yahaye televiziyo y'Abadage, televiziyo y'Abadage ikorera mu rurimi rw'Ikidage. Iyi televiziyo rero ikaba yamukoreje ikiganiro kirekire Perezida Zelensky akaba yasabye arangiza kino kiganiro Perezida wa Amerika Joe Biden ko gushyiraho itegeko ryemeza ko igihugu cy'Uburusiya ari igihugu cy'abateroriste canke ibihugu gishigikiye iterabwoba ku isi, ibihugu ngo terrorist state. Rero akaba amaze igihe kinini cyane rwose abisaba, n'ubu rero akaba abisaba ngo rero byashyirwa mu ngiro ngo igihugu cy'Uburusiya ngo cohita gicirwa umukenke mu ruhando mpuzamakungu, maze rero ngo byofasha igihugu cya Ukraine kunesha intambara kiriko kiragwana. Ariko rero ibi akaba ari ibintu bikomeye cyane rwose. Amerika ndetse n'Uburayi bakaba baratinye kuba bodeklara igihugu cy'Uburusiya ko ari igihugu hari state of terror canke state yaba igihugu cy'abateroriste. Ibi rero bakaba atawizeye ko abashaka kubishyira mu ngiro, ariko rero kuko n'ibindi bagiye baravuga ko batabikora bakabikora. N'ubu rero nibaza ko Amerika ibi nabyo nyene ishobora kubikora, ariko rero ku Burusiya bwobwo nta gishasha coba kiriko naho bikora. Nibaza ko Uburusiya butovyitaho cane rwose, kuko Amerika yagiye ivuga ko izokoresha uburyo bwose bushoboka bwose kugira ngo ihangane n'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine. Aho rero biboneka ko Amerika izo irahindura nyene amakarata buri munsi kugira ngo ihangane na kino gihugu. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero reka tuve ku mugabane w'Uburayi dusimbire ku mugabane wa Afurika. Mugabane wa Afurika rero kadusimbire mu gihugu cya Ethiopia. Mu gihugu cya Ethiopia rero mu karere ka Afara region ndetse na Amhara, n'ubu muri iyi ndwi hariko harabera imigwano ihuza abasirikare ba Tigray Rebels bahwana n'abasirikare bayoboka Premier Minister Abiy Ahmed. Aho biboneka ko n'ubu imishamirano ikomeye cyane rwose. Bano basirikare ba Tigray bavuga ko batateye Amhara, ahubwo ngo bariko barivuna ngo basirikare bari babateye. Ariko rero igisirikare kiyobowe igisirikare naco kiyoboka Abiy Ahmed, minisitiri wa mbere, kikaba kivuga ko abasirikare baba Tigray bagumutse baja gutera mu karere ka Amhara region. Rero ingabo za Ethiopia nazo zihita rero zibakurikirana. Aho rero n'ubu imirwano ikomeye, ndetse ubuzi n'amashuri akaba yongeye guhagarara mu karere kose ka Tigray. Aho biboneka ko rero imishamirano n'ubu iri ku rugero rwo hejuru, ndetse amakungu rero nka ONU ikaba ihamagara ko zino mpande zose zosubira mu biganiro kugira ngo amahoro aboneke muri kano karere, ntibasubire mu byo bahitiyemo muri kano karere. Turabandanya n'amakuru yacu. Tuvuye muri Ethiopia dusimbire muri Libya. Muri Libya naho nyene rero hamaze indwi zibiri zose ariko haraba imigwano iba muri Libya, nayo rero ikaba ihagaze ku mpande zibiri zitumvikana. Uruhande rwa minisitiri wa mbere ari ku butegetsi yemerwa n'inama mpuzamakungu ndetse na minisitiri wa mbere yitwa Shagibati asanzwe yaratowe n'inama nshingamateka. Ubu rero Shagibati asanzwe yaratowe n'inama nshingamateka akaba ashaka gushikira ubutegetsi bwiwe, nk'uko avuga ko ari we agomba gutwara ubutegetsi bwiwe. Watowe nawe yasizweho n'inama mpuzamakungu nyuma yaho Gaddafi yiciwe mu 2001, akaba nawe avuga ko atazotsikiriza ubutegetsi umuntu adatowe n'abanyagihugu. Rero abasirikare bashigikiye zino mpande zose zibiri baguma bagwanira i Tripoli, aho rero amazu menshi amaze guturirwa, ndetse n'ingoro y'inama nshingamateka ikaba yaraturiwe hirya y'ejo haheze. Aho biboneka ko kino gihugu rero kuva Gaddafi yava ku butegetsi kitarigera kironka amahoro. Ikindi naco kimaze gusohoka kuvugwa muri no ntambara iriko irabera i Tripoli muri Libya, nuko rero abazungu bahanganiye cyane rwose n'Uburusiya. Uburusiya nibwo bushigikiye ufati ashaka gufata ubutegetsi yatowe n'inama nshingamateka. Uburayi nabwo na Amerika bakaba bushigikiwe ubu yashizweho ku itegeko rya Nations Unies. Ubu nawe rero akaba ari nawe ndetse afasha abazungu kuronka ibitoro na gaze biva muri kino gihugu. Bisanzwe na byinshi cyane rwose rero. Ariko rero uyu wundi rero ashigikiwe n'Uburusiya, bikaba biboneka rero igituma abo baguma bashigikiye ubu basanzwe barashitseho bivuga ko bekeka ko hamwe yoshikira ubutegetsi ko gaze n'ibitoro bariko bararonka kubera acuditse n'Uburusiya batokongera kubironka. Ikindi naco kandi ubu asanzwe ashigikiwe n'igihugu ca Misiri. Igihugu ca Misiri naco nyene biboneka ko kidashigikiye imigambi y'abazungu y'ivyo bakorera muri kino gihugu, na cyane cyane
cyane gaze ya kino gihugu bayitwara igihugu rero kikaba gikenye cyane gose kiri mu bukene bukomeye cyane gose kubera ino migwano kuva Gaddafi apfa iguma ibera muri kino gihugu abazungu nabo bakaguma bisehera igitoro ndetse na gaze akaba ari nabyo bashaka igihe bakura Perezida Muammar Gaddafi. Turabandanya n'amakuru yacu. Tugire ku mugabane wa Afrika reka dusimbire mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero inyuma y'imisi ibiri sentare nkuru y'igihugu ca Kenya imenyesheje ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu amatora yatsinzwe na Perezida William Samuel Ruto wasanzwe cegera c'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Kenya ko yatsinze bikurikije amategeko aho yarose amajwi ibice 50% yarose ibice 54% by'amajwi yose yari amatora yabaye mu gihugu ca Kenya rero akaba yaratsinze amatora byemeye n'amategeko. Ubu rero ibirori biriko birategurwa ibirori byo kugira ngo azorahire kuri gazeti notice ya leta cyangwa ku kirangamisi ca leta bamaze gushira ko azorahira ku munsi wa kabiri w'indwi za itariki 13 ariho rero ibirori bizobera ahitwa Moi International Stadium Kasarani ariho rero hazobera ibirori byo kurahira ku perezida wa gatano w'igihugu ca Kenya William Samuel Ruto azokorera mu ngata warasanzwe ari boss wiwe Perezida Uhuru Kenyatta yaramaze imyaka 10 yose atwara igihugu ca Kenya. Ubu rero ibirori byiko birategurwa ndetse amakarashishi gisirikare ariko yategurwa ndetse rero ngo abashitsi biteka abakuru b'ibihugu bamaze kumenyesha ko abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amaleta bamaze kumenyesha ko bazoe kwitabira bino birori bakaba bamaze gushika ku 45 kugera isaha abandi bakavuze ko n'abandi bazomenyekanishwa nibamara kumenyesha ko bazoshika muri kino gihugu. Rero buri indwi mu mpera z'indwi rero abategetsi bazotangura kwisukira mu gihugu ca Kenya bagiye kwitabira bino birori. N'ubu rero abategetsi kandi benshi cyane gose y'aba Afrika ndetse nabo isi muri rusange bakaba babandanije felicitation William Ruto aha twavuga nka Amerika ndetse na ambassadeur na Amerika biciye kuri secretary mukuru Blinken yatangaje ko Amerika ifelicise William Ruto kuba perezida wa gatanu w'igihugu ca Kenya ndetse akaba Amerika yiyemeje gukorana bya hafi n'uwo William Ruto mu migenderanire myiza ndetse no mu bikorwa by'iterambere gufashanya n'igihugu ca Kenya. Abandi bagize ico bavuze ni ibihugu by'Uburayi ndetse byose ndetse n'ibihugu bya Afrika twavuga nka Nigeria, Burundi, Ghana, u Rwanda, igihugu ca Uganda n'ibindi bihugu byose by'icane gose byandanije bifelicita William Ruto yatowe kurongora igihugu ca Kenya ku abaye perezida wa gatanu. Tubutse ko William Ruto yari yanse gushikirwa na boss wiwe kandi boss wiwe bagitangura gutwara yari yamenyesheje ko azomushikira ariko rero biza kurangira atamushikiye ashikira witwara Raila Odinga ariko rero abanyagihugu ba Kenya bihitiramwo William Ruto. Rero William Ruto akaba ari wagiye gutwara igihugu ca Kenya nka perezida wa gatanu w'igihugu ca Kenya. Naho rero duciye turangiza amakuru tuzobandanya tubabwira yandi makuru ajanye n'ibihe bya Kenya n'ibyo kurahira ku igihugu mushasha aho rero igihugu ca Kenya gikuramuswa no William Ruto no witwa Rigathi Gachagua icegera ciwe. Mwakoze rero mwese abayakurikiranye mugireho mu mubahwe Imana shigare kwazigama tubitse kugira sabone no kugira share na comment mu gire ibihe byiza.